Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata nka politike, umutekano, igisata c'ubutunzi ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezweko. Hari icatangaje benshi bamwe bati impembo ya CNDD-FDD niyoroshe. Ivyashikiriye umugwizatunga Aloys Ntakarutimana batazira wa Kenya vyo kwigisha abenshi nkuko tuza kubigaruka ko hari ingendo imaze kugaragara kuri bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD cyane cyane abavuga ko bagwananye nayo kuvikira umuhari gushika ibaye mugambwe mu mwaka wa 2005 igashikira ubutegetsi muri uwo mwaka ndetse kandi ikaba igitwara gushika kuri uyu munsi muri uyu mwaka wa 2026 imyaka 21 ku butegetsi. Ingendo yo guhonya abagwizatunga ni ingendo yamye yibonekeza cyane cyane atari ku ntwaro ya President Ndayishimiye gusa ahubwo vyanagaragaye ku ntwaro yo mu isi President Nkurunziza. Hari abagwizatunga benshi bagiye baricwa muri ivyo bihe abandi baranyagwa ivyabo. Abo kandi akaba ari abarwizatunga bivugwa ko baba bafise amabanga ahambaye bahuriye ko n'abategetsi batandukanye yo baba mu nzego z'umutekano, mu nzego za politike ndetse n'iz'umugambwe uri ku butegetsi. Dutangura imbere ko tubageza ko ivyo mugwizatunga Aloys Ntakarutimana batazira wa Kenya, reka dutangurire kuri bamwe mu barwizatunga bamwe bazwi nga mu gihugu c'u Burundi ndetse kandi twanabagejeje ko ingene impfu zabo zagiye ziragenda, namwe muraza kubihuza n'ingene abagwizatunga bagiye baraba indahemuka cyane cyane bagakorana na bamwe mu bihangange vya CNDD-FDD bagiye baragenzwa. Ni mu gihe benshi bavuga ko uyu Aloys Ntakarutimana batazira wa Kenya atari umuntu wari wese mu ntwaro ya CNDD-FDD kuko uyu ni umugwizatunga tonyeye kuri intwaro kugezaho naha yibera umushinga amateka yageze ku rugero rwaho ni perezida ari mukotera amazu yagize amasoko akomeye no mu gisirikare ivy'ukuri susanzwe muri iyi ntwaro. Nukuvuga ko mu bantu benshi bazinanye cyane n'uyu mugwizatunga harimwo abakoze mu gisata c'umutekano. Abo nukuvuga nk'abajenerali bari mu nzego z'umutekano ugashiraho umukuru w'igihugu kuko nawe yarabaye muri uru rwego rw'umutekano ndetse n'abandi bagwizatunga n'abandi bihangange bitandukanye harimwo n'abarongoye iperereza kuko bagiye baramukotera amazu yiwe. Harimwo abarongoye iperereza ndetse n'urirongoye kuri ubu. Benshi bati biragoye rwose gutahura ko ubakanyeri wari arakorerwa yo mabi. Aloys Ntakarutimana ni umuntu yegere cyane kandi umuryango w'umukuru w'igihugu. Abegera iyo miryango ibire bakavuga ko ari mu bantu bagendanira ku rugero rudasanzwe. Imanza z'imiryango bazimariranira umwe wasanga ari pare canke marene w'umwana w'uwundi bari bafatanye koko. None dore nguku ukagenze. Imbere ko twinjira mu nkuru irambuye benshi baribuka umugwizatunga bita Varisto Nyandwi batazira amatwi. Yari umugwizatunga wo mu ntara y'Rutana yahahora yahamagawe n'umukozi w'iperereza ku telefone aramwitaba guhera ubwo nta kayambo ari mu mwaka wa 2016. Mu mwaka wa 2017 nabwo Oscar Ntasano umugwizatunga yava mu ntara y'Amakamba yahahora yitavye isango ry'umukozi w'iperereza kuva ico gihe nta kayambo kiwe. Saho gusa kandi kuko mu mwaka wakurikiye 2018 Theodezi Aishakiye batazire menshuti umugwizatunga wo mu gisagara ca Bujumbura yatashe ku mugoro avuye aho yakorera ari kumwe n'umunyabigega wiwe Rehema Kaneza. Nibigeze bashika ku muhana gushika n'ubu nta kayambu amatohoza yakozwe akerekana ko banyirijwe n'iperereza. Muri uwo mwaka nyene Rodrigue Nzeyimana umugwizatunga yakorera uruganda rw'isima Buseko yaraburiwe irengero nawe ageze kwibarabara bita Boulevard du 28 Novembre i Bujumbura. Imodoka yo bayisanze iyo nyene. Muri uwo mwaka Areoporo Habarugira umugwizatunga avuka mu Kamenge nawe yaranyurijwe n'abakozi b'iperereza mu gihe ariko yinonora imitsi ageze ku Mutangano. Mu mwaka wakurikiye 2019 abagwizatunga batatu aribo Joseph Wicu Burundi batazira Mugamba, Juvenal Cishayo na Merisedek Ntaraka bariciwe mu kirabo chez Gilbert kiri kw'ihuriro ry'amabarabara ya Muyinga na Ruyigi yo mwirohero mu gisagara ca Bujumbura. Bagiheza kurasa habonetse ubutumwa bw'utwara iperereza mu kinama bwemanga iganagurwa ry'abo bantu. Mu mwaka wakurikiye w'2020 umugwizatunga yarazwi cyane mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gisagara ca Bujumbura Jackson Simbarani batazira Kirahwata nawe yaranyurijwe n'abakozi b'iperereza. Uyu nawe ikiziga cyo cyatuye mu Musirege.
muri uwo mwaka Thierry Kubwimana umugwizatunga mu gisagara ca Bujumbura yaragandaguye ku rugiwe mu Gasekebe mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura mu b'igipolisi cerekanye nk'abamwishaka baharimwe abakozi b'iperereza nawe. Abo ni bamwe mu bagwizatunga bakuru bishwe mu kiringo c'imyaka 10. Aha ntituvuze n'indiri z'abavunjaye n'abandi bagwizatunga bato bishwe. Tuvuye kuri ababishwe hari n'abagwizatunga noneho bagiye barafatwa bagapfungwa. Aho harimo nk'umugwizatunga muganga Dr Christophe Sahabu yananyazwe ibitaro vyiwe Kira Hospital. Uwo mukurikiye rero mwibohero nk'umugwizatunga ni Aloyizi Ntakarutimana batazira wa Kenya. Hari kwigenekerezo ya gatatu ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026 mu bitaro vya gisirikare Hopital Militaire de Kamenge. Aloyizi Ntakarutimana yaramaze iminsi agwariye muri ivyo bitaro. Aho yari ajyamye yafashwe yaboneka afise ibimufasha guhema. Arafise ikibazo gikomeye cyane ca hypertension iguma hejuru cyane. Afise n'indi ngwara abaganga bo mu Burundi bemeza ko badashobora kuvura, yategerezwa kuvurirwa mu Bufaransa. Niho rero babona icegera c'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba be na komiseri n'igipolisi bazananye n'igice c'abapolisi bashika hagwariye bategeka ko bimufasha vyose babimukuramwo kugira bace bamusubiza ubutarariye mu Mpimba. Abaganga vyarabateye ubwoba maze umuganga acabanza gukora ibipimo vyose arabere kuko bamukuye ngaha ameze. Mande majambo yagize ati murabona uyu muntu mujanye uko ameze ikizoba ntimuze mubidushireko. Ni gutyo mugwizatunga Aloyizi Ntakarutimana batazira wa Kenya yarayasubiye mu iborero rikuru rya Mpimba. Agenda biboneka kagwaye cyane abamutwaye bazana ivyitwazo ngo wa Kenya ashaka gutoroka. Benshi rero bakavuga ko hari ibanga ritazwi abatwara batinya ko uwakenya shira habona. Uyu wakenya tuvuga Aloyizi Ntakarutimana yahagaritswe ku igenekerezo ya 24 Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 haciye iminsi biravuye Buraya. Ku igenekerezo ya gatatu Ndamukiza uyu mwaka wakenya yinjijwe iborero rikuru rya Mpimba atabanje gucishwa muri parike. Mu Mpimba bisa no ko kizira kumugendera. Umuntu wese agiye kumuraba avuye yo telefone yicisakwa kandi aratumwa ko mwiperereza kubazwa ivyo bavuganye. Telefone y'umukozi amugemurira yo yama irikirasakwa ibicamwo. Dosiye ya Wakenya yarakuye muri sentare nkuru ijanwa muri chambre judiciaire ya sentare Nahinyuzwa. Wakenya tukabibutsa ko yigeze ku mushinga amateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ubu nta mabanga namwe afise yo sigura ko urubanza rwe ruhera muri sentare Nahinyuzwa. Igituma nyamukuru nuko abatwara igihugu badashaka ko dosiye ya Wakenya imenywe n'abantu benshi. Bikaboneka ko hari ibanga rikomeye cyane riko riranyegezwa ngo ari kino Wakenya azikizira ko avuga. Kugeza ubu ikizwi nuko Aloyizi Ntakarutimana yafashwe bisabwe na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi avuga ko adatahura ingene umuntu wandayishimiye yagiye gushira umutaho ukomeye mu ihunguriro ry'inzoga riri Bukavu mu gace kagenzurwa na M23. Ikindi kizwi nuko kandi atakintu Wakenya yubahutse gukorera Bukavu adafise urusha hawe n'abategetsi bo hejuru b'u Burundi. Mutinone n'igiki batinya ko avuga bizoteba bimenyekana ariko abantu babitsa amabanga nkayo haraho ubuzima bwabo buba bubangamiwe. Biragoye rwose gutahura ko Wakenya ari we ariko arakorerwa ayo mabi. Aloyizi Ntakarutimana ni umuntu yegereye cyane umuryango w'umukuru w'igihugu. Nkuko natanguye mbivuga abegereye iyo miryango ibiri baravuga ko bari abantu bagenderanira ku rugero rudasanzwe. Imanza z'imiryango bazitaha umwe wasanga ari pare canke marene w'umwana w'undi. Ngo hari abantu bafatanye koko. Aloyizi Ntakarutimana batazira Wakenya aswari wese mu ntwaro ya FCD kuko numugwizatunga yamye tonye kuri intwaro kugeza naho yibera umushinga amateka. Yageze ku rugero rwaho ni pereza rimukotera amazu yagize amasoko akomeye no mu gisirikare vy'ukuri susanzwe muri iyi ntwaro. Umwe mu begereye umuryango wa Wakenya ari ku mugabane wa Amerika yagize ati ibiriko birashikira Wakenya bikwiye kubera icibwa batari bake muri iyi ntwaro ya FDD. Burya ngo Wakenya ahamagara Ndayishimiye ngo sogo. Ndayishimiye nawe ahamagara Wakenya ngo mwuzuku. Muca mwumva urugero rw'ubucuti bariko. Ariko wumvise ibintu bamushira ko kumigwa. Ubu baramushira ko ngo arafise passport y'u Rwanda, ngaragendera mu Rwanda ngo yakoranye na Makenga wa M23. Wakenya ngo n'umuntu atakintu na kimwe yo kubaka gukora adasavye urusha abategetsi bo hejuru mu Burundi. Ngo vy'ukuri nta na kimwe yo kubahuka. Amatungo yiwe ariko arafatwa bigezaho bashaka kumenya gutwiwe. Muti none ivyo bintu namara mega yemwe. Biraboneka ko hari umugwi w'abarundi badashobora kugirira icizere naho umuntu yoba begereye gute.
ngo ni muri abo ko bagize muganga Christophe Sahabu rabo ko bajeje kwica umushikiranganje Gabi Bugaga none raba ivyo bariko barakorera Aloys Ntakarutimana atari yarabakoreye ngibi bintu bizogeza habi igihugu nkuko uyu mugenzi we ari mu gihugu cyo makungu ubwiwe yashikirije. Sivyo gusa kandi kuko ngo kuki ibihugu abagwizatunga badatinya gushoramwe imitari ivyo abarundi baje kuronderamwe akazi. Kuva Ndayishimiye yatangaje Chelsea ihangiro ry'imbarakazo zo mu mwaka w'2040 mwaka w'2026 nta kintu na kimwe ngarakora kiboneka cerekana ko igihugu citeguriye kwinjira mu rutonde rw'ibihugu vyifashe mu mwaka w'2040. Derutse vuba kubabwira ko mu biranga ibihugu vyifashe harimo hanini duga ry'umwimbu mu gihugu ivuka ry'amahingura atandukanye ku rugero runini abahigwa y'akazi ku banyagihugu abagwizatunga bashora imitahe ku bwinshi ibiciro ku masoko bigabanuka n'ibindi. Nyuma y'imyaka 6 rero ategeka Burundi Ndayishimiye ngo ntasiba kuvuga ko ari kasiganwa n'imbona kazoza ariko benshi bategereje amaso ku rubuga ngo bakabona ibihushane. Igihugu kiracakwije neza na neza ibimenyetso biranga ibihugu bikenye eka mbere hari n'ivyunyutse gusumba uko vyari imbere yuko ashika ku butegetsi aho kwerekeza ku mbona kazoza y'umwaka w'2040 ngahubwo Burundi buriko busubira inyuma ku murindi munini. Ibimenyetso navyo ni nkibi. Naho Ndayishimiye avuga ko ari karakora ibikora inka n'uruhendo ngo ntibivugwike na gato ukungene Burundi buriko buratera intambwe mu gihe abagwizatunga bagitinya kubuzanamwe imitahe. Ngo nta kuntu nakumye igihugu kitagira abagishoramwe amafaranga twovuga ko mu myaka 14 iri imbere kizoba cinjiye mu rutonde rw'ibihugu vyifashe narirya umutobewe ko Burundi busanganywe ingorane y'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Iki naco gikaba ikimenyetso simusiga ko igihe tutaronsa abatwizera ngo binjire kurangurira imigambi yabo iwacu iterambere tuzobandanya kuryumva mu matwi. Ngibituma abagwizatunga batatumbera su kubera hafise umukoshi canka batahazi oya abagwizatunga barazi Burundi imbere cyane ariko barahatinya kuko baramenye kare igihugu kitagendera ku mategeko. Abagwizatunga baramenye ko imvukire yo mu Burundi Dr. Sahabu Christophe yubatse ibitaro vy'igitangaza abategetsi bagaca bamuterera mu gasho kugira ngo bagabangabane utwiwe nawe aboshwe. Burya ngabagwizatunga ntibaretse kumva kungene intwazangabo mu gipolisi de zero amahoro yihaye bara mu mwaka w'2017 ikaja kugaba igitero yitwaje inkoko ku kibuga c'indege ca Bujumbura kugira ngo isahura amafaranga y'ababa imiliyoni 3 z'amadolari y'abanya Jordania bikarangira uyo muterabwo badahanywe ahubwo agahabwa kubandanya warongoye kambi dasanzwe yitwa kwijeje kugwanya akajagari mu gihe ari uwa mbere mu kugateza. Abagwizatunga baramenye n'abandi bagwizatunga bagira ibibazo bitandukanye mu Burundi harimo gutegwa ubwoba kurenganywa no kwakwa ibiturire vy'umurengera. Ngo nta kuntu rero mu gwizatunga ashira imitayi we mu kaga hantu yumvise ko butungane buca imanza zigoramye gusa. Ibi turiko turavuga birashobora no kuba ari byo vyatumye kandi igihe kibaye kirekire umukire ari Dangote atarazana imitahe mu Burundi mu gihe yari yemeje ko agera shora imitahe mu bitoro ifumbire n'ibindi. Burundi ngo nibwaguma bunenwa n'abagwizatunga uko bimeze amahinguro n'izindi nganda zikomeye n'ibigo vy'ubudandaji ntavyo tuzigera dukubita ijisho. Imbarakazoza izoguma amajambo kurya umukuru w'igihugu yiregwa arishongora ivyo tutabonesha amaso. Igihugu Kenya ngo kirangwamwo ubushomeri bukabije. Birumvikana ko mu gihe abagwizatunga banene igihugu kanaka ubushomeri buguma bwongerekana ko amahirwe yovya y'akazi aba yaramaze kunigirwa mu menshi. Ivyo nivyo biriko birashikira igihugu c'u Burundi naho Ndayishimiye we avuga kagejeje ku rugendo rwerekeza ku mbona kazoza n'ikimenyamenya urwaruka rw'u Burundi rwigwa rurigaba rukaja guhigira amaramuko mu bihugu vyo mu karere nka Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia n'ahandi. Ikibazo c'akazi ubuho cavuye gifata iyindi shusho kuko nabagafise bakora leta birirwa baragata bakaja gutarataza mwavya bihugu duhejeje kuvuga abandi bakaja Dubai gukora ikiyede. Abaganga abigisha n'abasirikare bisanga agashara abahembwa katakibasahiriza na buke mu vyankenerwa. Imiryango ibazeye ko nko kuriha amazu bapanze gufungura kwambara no kurihira ibibonda amashure. Dangote aherutse kuvuga ko ibihugu abona katogira ingorana abishemwe amafaranga muri yasi ari u Rwanda, Tanzania na Kenya kandi ivyo bihugu biri muri vya bintu rwaruka rw'abarundi rusha guhigiramwe amaramuko. Aho rero ntituvuza abarundi bashika ibice 90% batunzwe n'uburimyi bakanaba ari bo bahinduka
bahindukira bakimbura ibigaburira igihugu cose, yamara leta ikaba imaze imyaka n'imyaka ibatoza udufaranga ngo izo bayifumbire bakarindira amaso agahera mu nzira. Ngo Ndayishimiye yariko yigamba ko umufuko wiwe ufise amahera ngo umunwa wiwe nawe ukagira ivyo urya, ngo abarundi baramwumviriza bakinumira. Ngo wumvirije ingene abasanzwe bafise akazi bariko baragata bagahamvya abahora ari abashomeri iyo bacokeye mu mahanga, umva ngo Ndayishimiye yarakwiye kwishongora ko Burundi arongoye buri mu nzira bwerekeza kuba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ni ibibazo benshi bibaza cyane cyane bagendeye ku biba biriko biraba hirya no hino mu gihugu ndetse n'ibishikira abagwizatunga batandukanye, ari navyo twagiye turagaruka ko cyane muri ano makuru. Sivyo gusa kandi kuko hari imyidogo idasanzwe aho hariko haravugwa ibidashimishije aho abigisha bashasha bamaze amezi 8 batarahembwa. Nkuko bigaragara mu makuru dufise atugera ko avuga ko kuva muri gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2025 abigisha bashasha baratanguye akazi kugeza uyu munsi barakora, ariko ntibarigira babona agashara kabo. Bikewe umwigisha mushasha yahembwa umushara wa mbere nyuma y'amezi 3 bwitwa bawita kimire. No kuvuga ko mu mezi 3 ibijanye vyose no mwigisha vyaba vyahejeje gutunganywa akaca aronka umushara umufasha gutangura ubuzima. Ico gihe nta mashini nyabwonko, ordinateur zabaho, nta telefone ngendanwa yabaho nk'ubu, hagize n'ikibura baca bahamagara amakuru yose bakarara bayafise. Ngo none ubu bipfira hehe? Naho twara badashoboye akazi. N'umutima w'ubuntu waheze ni ikibazo benshi bibaza. Ngo leta yoba yibaza ico ari cyo gukora amezi 8 udahembwa mu buzima bw'uno munsi. Abashikiranganje bo nyene basanzwe bahabwa ibitari bike na leta, ngo wamaze amezi 8 badahembwa bo kwifata gute? None umunyagihugu mutoye nk'umwigisha ibimumbeshaho vyose abiziga mu gashara abigenza gute yamaze amezi 8 akora adahembwa? Bashikiranganje François Habyarimana ajejwe indero, Gabriel Nizigama ajejwe abakozi ba leta na Arendi Kumana rongo ikigega ca leta nkikubita agashimo tunganiza bano bigisha nkuko namwe mwifuza gutunganizwa mufashwe gutyo. Ibi akaba ari bitangazwa batandukanye bavuga ko iki ari ikibazo gikomeye cyane kugu iyo umwigisha, umuganga ndetse n'abandi benshi bafashe igihugu mu kazi kabo ka misi yose bakora ariko badahembwa. Sivyo gusa kuko mu yandi makuru ariko aravugwa hari byinshi biriko biravugwa mu umutekano, ariko nanone hakavugwa amakuru y'umukongomani yitwa Benjamin Bubunga Watuna yafatiwe i Bujumbura. Nkuko amakuru ga uyu kugenekerezo ya 30 hari amakuru menshi yari kora hanwa kumbuga ngurukana bumenye vuga hagarikwa ry'umukongomani Benjamin Bubunga Watuna yabarafashwe n'ipeza ry'u Burundi muri iyo ndwi. Aya makuru nta tomora neza igihe yafatiwe. Bamwe bakavuga ko ku munsi wa mbere w'indwi iheze, abandi ku munsi wa kabiri, hari n'abavuga ko ku munsi wa gatatu, hari n'abavuga ko yafashwe avuye ku kazi ariko ntibatomora akazi yari arakora nawe nije yari karakorera. Hari abavuga ko yafatiwe mu hoteli yabamwo ariko ntibavuga ihoteli yariyo. Amakuru amwe aratomora ko yafashwe n'umukozi w'ipereza Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu. Ubundi yavuzwe n'umukozi w'ipereza bitarama ashobora kuba ari Ramadan Juma, umwe mu batwara ipereza mu mazone ya Bujumbura. Benjamin Bubunga Watuna arazwi cyane ku mbuga ngurukana bumenya yakunze kwandika ku mateka ya Kongo n'ibihugu vyo mu karere. Arazi kandi ko yakoreye mu mashiramwe atandukanye ONG mu Burundi, muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, Niger n'ahandi. Arashobora kandi ngo kuzira ivyumvire vyo bitanezera abatwara Burundi na leta ya President Felix Antoine Tshisekedi y'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Nandi makuru menshi turiko turabategurira ne mu mwanya ntimuze gucikanwa. Gusa kandi hari akandi kabazo kabazwa umushikiranganje Arendi Kumana. Utinda gukuramukije urumushikiranganje avuga ibibazo bijanye n'iterambere ry'u Burundi maze ukumvirisha akakumva mwishaka rikomeye. Ni wewe ujejwe igisata c'iterambere rifatiye ku buhinga ngurukana bumenyi economie numérique. Iyo uri kuravuga ku bijanye n'ico gisata naho nyene urerekana ko ari impinduka ukeneye naho kugeza ubu atazo tubona. Hari ikintu kitumvikana mu Burundi, nico gihugu conyene nzi hageze ko abantu bahanahana amafaranga ku matelefone bidakunda ko ari umuntu aronka abamurungikira barenga 3 ku munsi. Aho maze kubibona ni kuri Rumikash kandi niyo benshi bakoresha. Numvise ko ariko vyo bimeze no kuri Bankobu Inoti.
Iki kibazo ni ntambamye ikomeye, abantu bafise imanza birabagora ingene bakira intererano z'abashaka kubafasha, abadandaza birabagora ingene bakira amafaranga y'abakiriya baba bari ahantu hatandukanye. Hari ibihe abantu baba bagomba gufasha uri mu vyago ariko bikanka ko bamufasha kubera iyo ntambamye. Imigambwe amashengero n'abashiramwe vyoshoboye gukoresha ubwo buhinga mu gihe bisaba ababishigikira, ariko ivyo byose bigaca bigorana. Ibindi bihugu biriko bikora ku buryo ivyo guhanahana amanoti bigabanuka cyane maze agakoreshwa ibintu vy'ubuhinga elektronike. Mu karere nta kindi gihugu na kimwe gikora ivyo bintu atari mu Burundi. Mushikiranganje nta kuntu kino kibazo gikura mu nzira. Si ubwa mbere tukibajije, twarakivuze kenshi ico gisata kikiri mu minwe yereye kwa Zinda Cayisaba, ariko yarinze agenda ataca tumariye. Abikure mu nzira kize kibe kimwe mu vyo tuzokwibuka ko wafashije abarundi. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafite kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo kandi nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muza TV Imana iba heza.